ndamukiriza mugenzi wawe umubwire ngo igice cyiza cy'ijambo ry'Imana kandi ngo hakigwa abantu bakira ijambo ry'Imana n'umunezero. Amen. Ejo narashoboye kuzungurutsa ubwenge nca ndibuka ibintu Imana yankoreye mu buryo budaseranguritse, numva ni byinshi cyane kandi byari bikomeye. Amen. Byinshi kandi abikora mu buryo bukomeye kandi abikora mu buryo butangaje. Imana ishimwe. Haleluya. Uwo twari kumwe ndamubwira nti urazi ko Imana yigeze kumpindurira idolari 200 ngasanga ryabaye 50. Nukuri ndabizi ko uravyibata yaye yaribitse azi ko ari 50. Oya yari 50 ariko ntiyabibonye. Ndabizi neza yuko umuntu umwe wese muri twa tubazo ariko aravyiyumvira. Mugabo jiwe nararibitse ndaribika ari $20 riramara imisi ariko igitondo kimwe sanga kakanoti ni $50. Nyambara umumarayika yaje akarikura ashira 50. Jewe ibyo icyo nzi cyo ntubimbaze, mugabo ndazi ko ibyo bintu mujya butangaje nasanze ari 50. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yagira nkora utuntu twinshi ndatwiyumvira nongera ndatwiyumvira sanga nongera kuvyibuka ndamutsa n'abadukurikira kuri Eglise virtuelle nabo nyene Imana ibamugisha. Haleluya. Sanga Imana irafite utuntu twinshi igenda irakora mu buryo butangaje. Amen. Haleluya. Kandi utwo tuntu nawe twakire mu izina rya Yesu. Ibintu Imana ikora mu buryo butangaje. Ibintu Imana ikora mu buryo butaboneka. Ndakunda Imana ingene ikorera ibintu mu kinyegero ariko bikaza kuboneka bikomeye cyane. Ndakunda ingene dusengera hatabona ariko ikazobikorera habona. Amen. Haleluya. Ndakunda ingene Imana muza gusengana muri babiri mukavugana muri babiri ariko igiye kubikora abantu benshi bakabibona. Amen. Ndakunda ingene Yesu yazuye Lazaro amuzura haboneka bakeyi ariko abaje kumuraba yazuse babaye benshi cyane. Baje kuraba ico gitangaza cy'ingene yazutse. Burya niko bazaza kuraba igitangaza cawe babona ingene wakuze wavuye ku rwego rumukaja kurundi, ingene bazosanga wavuye mu bukenuka bumutunzi mu buryo buke cyane kandi butihuse. Wakira umugisha mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona ingene Imana izogendera gukiza mu buryo butangaje, mu buryo butabonetse, mu buryo budaserangurika gose, ariko umuroza kiro turuva kandi ukiri kurabaho, ukiri kuratwenga, ukiri kuragenda, ukiri kuravyara, ukiri kurarera, ukiri kurakuza n'abandi ugakurikiza. Imana ikagenda ibikora buhoro. Bwira mugenzi wawe ngo buhoro kandi ureke kwiruka, ariko umugisha urahari kandi yagerigiye ikamanura imvura umugisha nk'imvura mu izina rya Yesu. Wakire umugisha nk'imvura. Kujya atamuntu ashobora guharura mama y'imvura niko atamuntu azoshobora guharura ivyo Imana iri kiraguha. Uwo n'umugisha wawe mu izina rya Yesu muri kino gitondo. Haleluya. Imvura y'umunezero, imvura y'amahoro, imvura y'ubuntu. Amen. Imvura y'amafaranga ugasanga waragize konti ejo ugashirako ugasanga inzu yaruzuye, parcelle yarabonetse, inzu yaruzuye, imodokari yabonetse, usigaye wambara neza, usigaye mu boss, usigaye usa neza, usigaye uri kwifuzwa, usigaye usiga inzara zikayagayaga. Uwo n'umugabane w'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ngenda kugira ikintu cyiza cyane kandi kitaryoshe no gukorera mu kitaryoshe no kuronka kandi kitoroshe no kuronka. Haleluya. Ariko mwe muyaragikora. Turi kuvyo mwe muyaragenda arakora. Amen. Ivyo mwe muyaragenda arakora. Kandi twari ngo arakwigisha. Uno munsi nawe ngenda kubwire ngo ahindura umutima wawe. Ahindura umutima wawe entre parenthèses cyangwa kakujanjagura. Imana ishimwe. Hari n'ikindi cya gatatu ikora n'ikindi cya kane nka bitanu. Tuba turavuga mwe muyera muri wewe.
bwira mugenza ngo mpemu yera muri jewe, mpemu yera muri jewe, mpemu yera muri wewe, mpemu y'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Mpemu yera muri wewe ubuntu bw'Imana, mpemu yera muri wewe presence y'Imana. Haleluya. Mpemu yera muri wewe kugendana n'Imana, mpemu yera muri wewe kumenya Imana canke kumva Imana canke kumva gukora ko canke kumva nyene ari nziza gose. Imana ishimwe. Mpemu yera rero arakora umutima w'umuntu. Ubwire mugenzi wawe ngo arakora umutima wawe. Imana ishimwe. Ngira ndakubwira yuko mu buzima bwa misi yose Imana igenda ikunda umutima w'umuntu. Ntacyo bitwaye couleur yawe canke teint yawe, niba wirabura niba uri inzobe niba uri tubiri twose niba iki, ntacyo bitwaye umubiri wawe uri munini uba muremure uba mugufi. Imana ishimwe. Ntacyo bitwaye amashuri amadiplome ushaka kubufise, nta nicyo bitwaye impuzu yawe ushaka kwambara cyangwa kwibaza uti mbega uno munsi nza kuba imbere y'abantu gute, nza kwambara costume imeze gute, nza kwambara imvutane imeze gute, mbega nza kuboneka gute, nkeneye gukomesha, nkeneye kwerekana, nkeneye kwemeza n'ibiki. Ibyo byose wasokoza neza wasokoza nabi ugira gute, Imana iraba mu mutima. Amen. Kandi ikenera umutima, ikenera umuntu afise umwanya wayo, igakenera umuntu ayikunze, igakenera umuntu ayihereza umutima wayo. Imana ishimwe. Umuntu rero uko yaba kose, yaba umudamu, yaba umupapa, yaba umugabo, yaba umusore, yaba ukiri mutoyi, ntacasa sana n'ibiri ndani mu mutima iwe, ntacasa sana n'ibyo ariko aravuga, ntacasa sana na apparence yiwe. Imana ishimwe. Bwira mugenzi wawe ngo umutima wawe ukusa bari kusa. Ariko kenshi ibyo tuvuga ntacyo bisa bisana n'umutima. Amen. Ibyo dukora ntacyo bisa bisana n'imbere. Umuntu yashobora kuguhereza ikintu ariko atagukunda, nkuko ashobora kugiguhereza agukunda. Imana ishimwe. Umuntu yashobora kukuramusa mbese atanakunezererewe kandi bwakeye ntibubuza akaramutse. Umuntu wo mukunda utamukunda ushaka umuramutse kuko bwakeye hagi usanga ataco burimo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umuntu yonaguha yambi akakuryambira. Imana ishimwe. Nkuko umukazana wande wa Naomi yaramuyambiriye kandi yigiriye. Hari umuntu akuyambira agiye, hari ukuyambira aje, hari ukuyambira atagukeneye, hari ukuyambira harimo uburyarya. Ni nayo mpamvu umuntu ntacasa sana n'imbere. Ntacasa sana niki n'imbere. N'umutware wawe yonabishira ku munwa, n'umudamu wawe yobishira ku munwa, I love you je t'aime, kandi mu mutima watagukunda. Kuko akeneye ko uwo munsi birengana, akeneye ko umunsi aronka amahoro, akeneye ko uyu munsi bigenda gutya, ariko kandi Imana niyimenya ingene ivyo bintu biriko biravugwa. Imana ishimwe. Kandi Imana iguhezagire. Niyo mpamvu ushobora kubana umuntu n'imyaka kandi ari nkaho umengo ntimwari kubana, mu mutima wawe utariyo cyangwa mu mutima wawe atariyo. Kuko tuba turi iki? Tuba turi abana b'abantu. Haleluya. Haleluya. Imana idufashe. Imana idufashe cyane. Kandi mwe yarakwigishe, akwigishe, akugira inama, akuyobore mu bintu bimwe bimwe. Imana ishimwe. Cyo dukwiye kumenya Imana yo itwereka kandi katwigisha ibiri kure y'ibyo tubonesha amaso, ibiri kure y'ivyo, ibiri kure y'ingene wambaye, ibiri kure y'ingene yambaye, ibiri kure y'ingene avuga, ibiri kure y'ivyo yiyumvira, ibiri kure y'ivyo ari karerekana. Ibyo twerekana biratandukanye n'ibiri imbere. Umuntu yokwereka ko atababaye ariko yashize yarangiye. Umuntu yokwereka ko yakiriye atakintu na kimwe yigeze yakira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bigoye guhanura umuntu, kuko wamuhanura akakwereka ko akwakiriye, mukanavana kubwiye ngo urakoze ungiriye neza, atana kimwe kigeze cinjira.
yasohoka agakora ibitandukanye n'ibyo wari uzi ko yakiriye, ejo bikakuvuna umutima. Bituma rimwe na rimwe abantu uno munsi batakibasha guhanura abantu rimwe rimwe, nuko habaye iki, habaye kuvunika umutima, kuko icyo hano uyu muntu higeze agiha agaciro. Umuntu akagwa mu kinogo abandi bantu bamubonye kuko baravunitse umutima wo kuguhanura. Umuntu akagwa mu bintu atazi ukabigwamo pe, ukarengana ukagenda ugahita, kandi bariko bararorera. Nuko bagize iki, nuko bakomeretse no guhanura. Hagihanura umukobwa ukamubwira uti hewe uyo muhungu kuno agaca agenda akabishikana vyose, ati apotre yambwiye iki sha urazi ivyo yambwiye, buya sha ntazi ko nakwikundira, reka sha reka, none ko atampaye umuhungu wiwe, ni wewe nyene, ni wewe. Ukaza guhura na wa muhungu asanga ntakiguha yambu, wa mukobwa yagize gute, yabitwaye vyose. Hari abantu babiri mwisi ngo badahanurwa, ndabakubwira. Uwa mbere n'umukobwa mu rukundo, ntuze wihende, uzomubwira kura, none ko atamaye gwiwe, none wowe ko atanyeretse uwo mwiza afise, uwagororotse ko atamumpereje, none aje ko apotre wowe aragororotse, nanyirekere ibyanje nzobimenya ni nashika. Uwa kabiri udahanura naho uzoraramwo n'umugabo afise amafaranga, un homme qui a de l'argent, kweri muri boîte yiwe hadashobora kuramwo 1 million, kandi itari mu mugambi, itari mu irasiyo, itari mu kurihinza, itari muki, hariyo 1 million. Imana ishimwe yuko umuntu wese baza guhura kumva aramunezereye kumuhereza amajana 2 atakibaza. Uyo naho uzoraramwo, genda usenga ufuka muhamagara Imana uti Imana sinzi uko uzobigenza, namubwira uti yamwake, namubwira uti ariko umugabo afite amafaranga ntushaka kumubwira muri ko uravuga iki, arakwitegereza ati ngaho nawe ni ubyiyumve, reka nshake nume 2 minutes wiyumvire. Umupapa afise amafaranga umubwira ngo guma wicaye aha, akubwira ati ngira nje Nairobi jewe, ngira nje kwitangana kamwe hejuru i Dubai, we umubwira uti guma aha, nawe uzobumvugishwa gute? Wa wundi uvuga inyoni, umwe umuvugisha yitwa Mose, yashoye kuzana inyoni inkware muri desert, ushaka uvuga ijuru inyenyeri koroke, akubwira ati uri kuvuga iki? Mbere ugize uracavuga ahubwo guha menshi, ati akira. Ushaka gusigarana ngahe? Umugabo afise amafaranga ntiyumva impanuro. Imana idufashe kandi bari kugire neza. Abapapa ndazi ko arandaba, ariko ubwo noneho ni wiyumvire, uyafise umuntu yoza kuguha impanuro yitwa nde uwo muntu? Imana idufashe. Bisaba kuja mu bwigobeko bw'isumba vyose, amen, ukaza gukorana n'abamarayika, ati mu izina rya Yesu ubu bwibone bw'uyu mugabo ndabonanije, naya handi nigicamwo. Bisaba ko Imana iza yonyene ikinjira mu mutima igakora, ikinjira mu mutima w'umuntu igakora. Imana idufashe kandi tugirire neza. Turi ku Mana yikundira umutima, Imana yikundira umutima. Rimwe na rimwe biradusaba umutima.
Imana ishimwe. Mu mutima igituma Imana ariho ikeneye, amen, nibwo buturo bwayo, niyo nzu yayo. Iyo ndiko ndavuga umutima uza kumva ubugingo, uza kumva impwemu. Igituma ikeneye mu mutima cyane, mu mutima niyo salle de réunion yawe. No muturi ndiko ndavuga ngaha hari abari muri salle, hari umuntu ngaha ari muri salle y'inama yiwe, kandi iyo nama ni wigirisha abakumviriza n'indani muri wowe nyene, abaguha ivyiyumviro bari muri wowe nyene. Imana dufashe, abakwereka inzira ufata bari ngaho nyene, kuko mu mutima w'umuntu niho ivyemezo bikomeye bifatirwa. Imana dufashe, mu mutima w'umuntu niho haradudubizamo ingingo. Iki kintu nzogikora gutya, iki naco ndacanse ntaco nzojamo, iki naco umugore yambwiye aragwaye mu mutwe, iki naco umugabo yambwiye naho yogira iki, muhehe ingingo navyo nzokora. Mbere ngira iki, mbere ngira iki. Ingingo nyinshi niyo ziri hehe, bitubuza gutarika amaboko, bitubuza ishimwe, bitubuza gutambira Imana. Ukibaza mbega ujya muntu amaboko arimo ibiti, ujya muntu hari amaboko arimo ivyuma, ujya muntu amaguru yabocwe, vyagenze gute? Mbega nta shimwe afise, mbega Imana ntakiramukorera. Noneho ugakomeza kwibaza ibintu byinshi, ugasanga kumbure hariho ikintu muri we. Nyamba ni kota avuga ati ninabiri ivyuya uja kwimesuza bizogorana. Nyamba ni mvutana avuga ati kumbure yo havitabuka. Sinzi ukuntu tubifata nuko tubigenza. Ibyo turi mu guhimbaza no gutazira. Reka twigire mu mutima, ico kumbure kizoza ikindi gihe. Imana ishimwe. Niyabona ko aringaniye n'Imana. Imana idufashe, umutima wiwe irawujanjagura. Kandi ngenda kubwire ko Imana kujanjagura umutima wawe canke kugira ngo igukuremo umutima ukomeye. Tugiye muri Ezekiel 36:26, kugira ngo ishobore kukukuramo umutima ukomeye uno munsi, umutima ubwibone, umutima w'ishari n'inzigo. Ivyo tumaze imyaka myinshi twose muri ba data na ba mama, amaraso asirikira muri uwo mutima, umutima utarekura na gatoyi, umutima wuzuyemo uburyarya bwo kubesha ukavuga ibitari imbere muri wewe. Kugira ngo Imana ishobore gukuramo uwo mutima, ubwire mugenzi wawe ngo saho gutuma umwana. Urinze ubona umuntu Imana yawuhaye, uzohora umubaha, kuko hari ibibazo vyinshi aba yaciyemo, hari umubabaro mwinshi Imana iba yamucishijemo, hari umuriro mwinshi Imana iba yamucishijemo, hari amarira menshi aba yararize wenyene kubw'ivyo bibazo biriko biracamwo, kubw'ivyo bibazo ariko uri kuragendamwo, kubw'izo ngwara ziriko ziragucako, gushikaho uzoca bugufi akagukora neza, akawuturira n'inyunda agahonda, gushikaho umutima wawe uzovamo woroshe nk'uwo ashaka. Ntugire ngo biba vyoroshe nk'uko uvyibaza. N'ama operation akomeye, n'imbugita zikomeye. Imana idufashe. N'amacumu atoroshe, n'amarira menshi. Ibindi ko ndakubwira kugira ubicemwo nta gutwenga kubamwo. Gira mugenza ngo nta gutwenga kubamwo. Kuko
ubwibone runaka. Imana idufashe. Azorungika uwo hasi cyane agutera icumu ry'amate, aguvuma amate ngo akagapfu. Imana izoba ikeneye kuraba ingene nawe ucumwishura cyangwa ingene ucumufata mu mazosi utinda guha amakofi. Ibikeneye kuraba rero ingene Imana idufashe. Wa mutima wawe ujanjagurika ukamuraba ukigwa twenga ukarengana ntumwishure. Namarira menshi n'amacumu menshi. Imana yarivuga neza ngo uwo mutima w'inyama nzowukuramo nzowukunza mwiki. Ezekiel 36 hari karavuga ingene azowuzana ugacika wa Yesu canka azowuzana ugacika wo mu Bifilipi. Ezekiel 36 umutima Imana yishimira, Imana ikunze. Gushika uzogira umutima Imana ikunze, Imana yishimira, Imana yishimira. Ivyo si ubikora ni wabikora kandi ngana abikora na amaduleur menshi. Ezekiel 36 kandi nzobaha umutima mushasha, ndabashiremwo impwemu mushasha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, ndabaha umutima woroshe nk'inyama. Dukomere impwemu yera amashi. Iki nticoroshe. Ubwire mugenzi wawe ngo nticoroshe. N'umuriro ukomeye, n'imbuga ikomeye, ni douleur ikomeye. Imana idufashe cyane. Nibibazo bikomeye, nibibazo gucanamo. Gushikaho uzoshobora kugenda nk'umuntu yoroshe kandi ukomeye. Amen. Imana idufashe. Gushikaho uzoshobora kwitwara nk'umuntu atacafise kandi ufite byinshi. Gushikaho uzokwitwara nk'umuntu udafise puissance kandi uyifise. Imana idufashe. Hari ahantu warushize ugategeka mbese n'amakofu ugashirako n'ugukanga mugashirako n'ugukurwa kura. Imana idufashe. Rero hari igihe ipermete neza ibirekura bikaba bakakuvuga nabi kandi utameze nabi. Muri wowe ntabwo umeze nabi kandi wari wumva ko utameze nabi, ariko bakagucumita neza bakaguhonda n'inyundo y'amajambo gushika naho umutima wawe uzogira iki ukoroha. Rero Imana idufashe. Sinzi kurabona ufashe biri Bugarama ahantu bose inyama sinzi namba bazita jomafu maze vewe sinzi. Ni vewe ni nyama ziryoshe. Bwira mugenza ngo ni nyama ziryoshe kandi ni nyama zoroshe. Uwo muntu rero umutima wajanjaguritse. Haleluya. Uwo muntu rero Imana yajanjaguye uwo mutima wamenaguritse neza. Imana ishimwe. Abantu bakwinjiyemo bakawumena neza. Hari igihe awumenesha umuntu abantu bakanga kukwemera. Hari igihe bawumenesha uwo mubana akaba ari wawumenagura neza. Imana ishimwe. Gushika naho uzokwemera ugaca bugufi. Wari ufise ubwibone wari ufise amanyama yandi amwe ateye ubwoba, ariko akakubwira ati iki kandi nticoroshe. Imana idufashe. Ndokivuga gute? Example ndumva iri kiransiga ariko irahari kandi numva igoye ingene no ivuga. Example dufate mama apotre jenyene reka je nitange ko example jenyene.
jewe muyije ndizi ko ndi apotre kandi ndi umukozi w'Imana. Ugaca ugenda ahantu mu bakozi b'Imana, ngiyeyo bantumiye kandi bantumiye ko na invitation yanje yanditse ko apotre. Ngiye rero muri urwo rushengero bagaca banyicarika inyuma, ngiye na protocole na sécurité washushe nyene, bagaca bagushira hari inyuma canke nko ku ntebe ya gatatu, fati ya gatatu canke ya kane. Santima yanje itangura nuko nabo bose bantumiye kugira injanjagure, nta mu protocole bavuga ati burya mukozi w'Imana genda umuzane, kuko sibo babikoze. Hariho umutima igomba ikubite wo kwicara imbere banza umvemwo. Naje bantumiye ntibaza kubivuga, kandi je nagiye nzi ko ni gihangange cy'igihe apotre cinjiye, kandi bajya nabo nyene barabizi. Mugabe Imana irabizi yuko muri jewe hari yako gatima igira itangura imenagure kamvemwo. Nta numwe aza kumbona ndagenda hariya njanjagurike byanke ko simpeza gibwa mbere hoho, nta namene nza kuvuga ibyo uravyumva, nta kuboko kwanje kuza kuduga, nza kuva hajya bibishe vyabishe bimeze nabi ibyo bintu, kandi ahana bavyo kubihira. Ubone example ko je nayishize ko kugira ngo bavuga ngo he mama ngo mama papa ngo bavuga naka buje nivuze, nicaye hariya birabishe, ntashe bibishe, ntashe binuka, ndashitse muhira. Nuvuga ngo muri wa mutima wanje habaye amanama menshi kandi yo nama yagizwe n'abantu benshi. Muri jewe harabagiye bambwira wabibonye nawe wigira umutima wagenda ushika uvuga hewe urazi gabisha rya shengero, urazi ngene banyicaritse inyuma, ujya nawe cavuga wagira yiki. Umva njanjaguriza yakangahe ijya kabiri nje ntaha bibishe neza bibishe gushika, kandi azonyongera n'ijya kabiri anyongere n'ijya gatatu. Rero kujanjaguga umutima ubwire mugeza uti ntutwenge kuko ntibiryoshe. Ako gatima manza asubire muhira, hanyuma mvyuke nsenge, hanyuma gushika aho azobetse none ko vyabishe ko wicaye inyuma wamanyutse. Gushika aho nzotinda nkagira iki, nkumva ko ivyo bintu vy'ivyubahiro birakamvutse biravuyemwo. Ico ni cambere. Amen. Kandi umenye yuko sinzi katuzana akakose akatukita umutima, akakose Imana ishimwe ikeneye ko kazonjanjagurika gushika aka kagahera kagacika nyene umutima Imana ishaka. Yavuze ngo nzokuramwo umutima ugize gute ukomeye nkibuye. Imana ishimwe. Ndakwereka ijanjagurika rya kabiri. Wewe ufise ubwibone neza, apana ubwibone nikumeze sivyo, nikumeze. Aha nta muntu numwe yo kubwira ngo rubanza mariage ntukeneye, na dote y'abandi ntugize gute ntukeneye, n'ababuze hariya ku mpano ibiti ko turavuga ntugize gute ntukeneye. Ibi vya sociale vyose ntihagire numwe abikuzaniramwo. Wewe urazi ko nta kimwe kizokubako, wewe wibereye uko na mahoro, wewe ivyo ntavyo uzokenera. Ufise n'abandi hariya hirya. Umutima ukomeye udakeneye.
bigenda gute kugira ujanjagure neza ikuzane muri sociale gushika naho uzomenya yuko ko kumara imanza nawe biryoshe kandi izokuzanira mariage ko mariage iraryoshe nawe buri wenyene ikikuzanira kubura ucubura iki ucubura umuntu nakubwiye ko bitaryoshe ni douleur nta na rimwe mu kukwigisha izokuzanira ibitwenza mu kukwigisha no mu kujanjagura umutima izokuzanira ibintu bigucumita bikubabaza bizokuraza udasinziriye. Imana ishimwe. Urindire kukiriyo ubure, urindire bamwe musengana ubure ikizana abandi nk'abo muri vivante, ikizana abandi nk'abo muri gerizo, sivyo yakuzaniye abandi, sivyo ntiwabuze yakuzaniye abandi. Uzocuvuti ega babandi bo mu rushengero nuko naje ntagenda, ariko naje Imana yagize neza yanzaniye abandi, ubu nanje nzohora ngenda. Nabonye ko Imana yitanzanira abandi nari kuba maramaye. Umutima ugize gute? Ico kirarangiye, harabayemo agatoboro yuko umutima wa mbere ico kivuyemwo igakuramo akantu kangana gutya, akani kanini kuramo gato kangana n'ukuja mu manza, akakarabaye akarera kakavuyemwo uzohora ugenda. Sinzi kubona umwanya bizofata gushika naho akakose kajanjagurika hose kwazoraronka ibintu vyiza. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Urutima rukomeye igenda irukuzamwo utuntu. Ati rero reka ndakwereka ikindi, ni kubera ko utaja mu bitaro kuraba abagwayi. Wewe uzi kutazogwara, wewe uziko na mahoro. Ubona umutima ugize gute? Ukomeye. Uwo mutima nta mbabazi igize gute? Ufise. Ni wewe gusa, apene n'umugabo wawe, apene n'abana bawe. Ibi vyo muri eglise hagira umuntu numwe azana. None je nabana sinaje gusenga je nyene. Waje gusenga wenyene ariko waje mu muryango umenye kuzojanjagurika umutima. Ni wabishaka uzojanjagurika. Imana mu kukujanjagurika ifata umunsi umwe ucugira iki? Ucugwara cyangwa ugacugwaza. Hari igihe mbere Imana igufasha bakaza bakakuraba ugacugenda uriga mbega iyo batange muri Imana ari kugira gute igaca yugara babandi bose ugaca usanga bikozwe nabo mu nzu y'Imana. Igikurikira ucukurikira nawe bavuze bati tuje kuraba umuntu muri hopitale yo mwisare dufate mwisare hari umuntu agwari yo zifatigwa kandi uzifata wenyene. Nzojayo nazogira gute ntazombuza mu mutima ni wafatigwa ibihano bikomakomeye. Mari dufashe mu mutima ni wafatigwa ivyifuzo niho biri niho hadudubiriza biriya na biriya byose bitangura kubera mu mutima cekabera mu mpwibu mu mutima niho hafatigwa ivyimviro vyo mu mutwe niyo biri niyo bitangura gukurira biza bikura nk'ivyatsi bigakura bikaba n'ishamba mbere. Imana dufashe. Mu mutima niho haba ingingo z'ivyiza, niho hari ingingo z'ibibi,
niho hari ingingo bya niva muri Galatiya byose hariya bikorerwa mu mutima. Amen. Kandi hariyo ibintu byinshi cyane bipakiriyeyo mu mutima, byinshi umuntu abikayo, ni nkaho umutima ufite ibyumba byinshi cyane. Ngenda kubwira ngo ibintu bikwigwa mu mutima wawe birarenze bikwigwa mu nzu yawe. Birarenze bikwigwa he? Mu nzu yawe. Mu mutima niho hashima kandi mutima niho hapfa. Amaso arabona agahereza umutima, hanyuma umutima nawo akacaberayo ingingo. Ndakurikira canke singurikira, ndareka canke. Niba ari bibi bibaho byinshi bifatirwa hehe? Bifatirwa mu mutima. Kandi mu mutima ni cyumba kiriyo canke ni sare iriyo, ata muntu numwe yinjira yatari wewe. Ni wewe ni mwemu yawe. Imana ishimwe. Nta muntu numwe azi biri mu mutima wawe utashatse kuvyerekana. Nta muntu numwe azi ingingo zawe ziri mu mutima utashatse kuzivuga. Nta muntu numwe azi ivyifuzo ufise. Ivyifuzo, Imana dufashe, le désir atari ubibwiye bigendera hehe? Bigendera muri cya cumba c'umutima. Imana dufashe. Ku mwana w'umuntu rero nico gituma Imana yikenereye umutima wawe. Imana dufashe. Niyo yashika muri twebwe nta kindi kintu kimuraje ishinga, akeneye gufata umutima wawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu umukristo wese ahantu ari, hari yabo mama shingiro yose no munsi ashaka kuba bakoranye, umuntu wese agomba ashaka avuga ngo shaka kwitwa umukristo. Imana idufashe. Ugomba kumenya mu cyumba cy'umutima wawe ikintu cyose kibitseyo. Ugomba kumenya icyo wugaranirayo, ugomba kumenya icyo wugurura mu cyumba kimwe, ivyo bikavayo. Amen. Mu cyumba kimwe habitsemo iki, mu cya kabiri habitsemo iki, mu cya gatatu habitsemo iki, mu cya kane habitsemo iki. Hari ibyo ugomba kugurura, muri ibyo ugomba kugurura nivyo ugomba kumenya yuko biri ndani muri wewe mu mutima wawe. Nta muntu numwe abizi, ariko Imana niwe ibizi kandi bizwi na wewe. Hallelujah. Umbwire ngo amen. Kuko ni umukristo akwiye, ni umukristo mwiza. Uyu muntu ni umukristo mwiza. Imana idufashe. Ugomba kumenya ngo ndafise icyumba kiri mwiki. Amen. Bwira mugenza ngo urafise icyumba kiri mwiki. Muri ivyo vyumba bijanye n'umutima, haleluya. N'ibintu ata muntu numwe azi. Bwira mugenza ngo ata n'umuntu numwe azi. Bizwi na wewe n'Imana yawe wenyene. Amen. Hari n'abavuga ati ibi Imana navyizi ariko cyewe ndabizi, ngira ndayugurure bino bintu hanyuma Imana ifashe. Amen. Ifashe muri iki cyumba cy'umutima wanje ibi bintu bisohoke. Ugomba kuba ubizi. Utabizi ntishaka kubisohora, kuko igende bisohorana nawe. Mugenda mukorana. Ikora muri coopération. Mugenda mukorana. Ivyo uhisemwo kugarana, vyaba bibi vyaba vyiza, bizoguma vyugaranye. Imana idufashe. Niyo mpamvu no hanura umuntu ni vyiza kugira karakteri numye, kuba umuntu ahoze, kuba umuntu utavuga vyinshi, kuba umuntu utavuga menshi. Imana ishimwe. Ariko bagera imbere y'Imana ukaba umuntu ushaka kuvuga, ukugurura. Bagira iki? Ukugurura. Bidusaba rero kuba ahantu hatwenyene. Ugomba kuba ahantu ha wenyene, havuye induru nyinshi, havuye ibibomborana muri wewe, ibibomborana iruhande yawe, ibibomborana mu mutwe. Ngo amabomba avugira mu muntu canke ibinabiri ingoma zivugira muri wewe.
Imana idufashe ari ukaba umuntu wiyiga kandi ukaba umuntu wimenya kugira ngo umenye ivyumba vy'umutima wawe ibiriyo, nubimenya ubimwereke, nubimwereka hamwe nawe mu korane ashobore kujanjagura umutima wawe. Imana idufashe. Ugiye muri Matayo 11:29 haratwereka umutima w'Imana ingene umeze. Muri Filipi naho hagaca hatwereka ingene Imana yifuza ko tugira umutima nk'uwo. Turashaka gusoma. Yesu atangura kutwereka umutima wiwe. Niyo mpamvu muri wewe ikeneye uwo mutima wawe. Kandi zero no munsi ko unaza kuva hano afashe ingingo yo gukorana n'Imana kugira ngo umutima wawe mu vyumba vyawe, mu vyumba vy'umutima wawe. Kandi abantu twebwe benshi kuko tuzi ko indani muri twebwe abantu batabasha gushikayo. Kenshi ntaho twerekana. Inyuma twerekana ko turi beza. Inyuma twerekana ko dukijijwe. Inyuma twerekana ko turaba Kristo. Inyuma twerekana ko dutwenga mbere. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe yo wihenda, abantu kenshi bihenda ku bantu. Nakahewe n'umwana mwiza. Nakaheyo n'umwana mwiza. Urazi ngana ameze neza. Nuko yabonye umwere gutwinyo. Kuko atari umukristo cyangwa atari umuntu yamenye Imana, kenshi ntashaka kwinjira indani ariko azaraba inyuma gusa. Imana idufashe. Imana idufashe. Hariho abantu umunsi umwe Imana yo kugurura imitima ukayibona woca wiruka. Kandi nshimira Imana kubona aranyegeje ikintu bita umutima w'umuntu. Ivyumba vy'umuntu akavyugara mukinjira yemwe nawe gusa. Imana ishimwe. Iyo abari mbavuze ngo amen. Kambe yawe mbavuze ngo Mana ndagushima. Ndagushimiye kutanyerekanye. Kinda kunda kukivuga. Ndakivuga kenshi cyane hano. Amahirwe ufise nuko imbere hawe hazwi na wewe n'Imana. Yesu aratwereka umutima wiwe ingene umeze. Matayo 11:29 mwiremeke ingogo yanje munyigireko twige manuka hasi kuko ndumugwaneza. Aravati yari karivuga ati umutima wanje muri je ndumugwaneza. Niyoroheje ukarandika yandike kandi ndoroshe. Niyoroheje mu mutima wanje haroroshe. Maneshe. Amen. Umutima wanje ugize gute? Haroroshe. Kandi hagize gute? Kandi ndumugwaneza. Hari karakteristike zibiri z'umutima Yesu ekaravuga. Umutima wanje ugize gute? Numugwaneza. Kandi woroshe. Icya kabiri kandi umutima wanje uroroshe. Imana idufashe. Haleluya. Ugiye mu Filipi 2:5 naho hagaca kubira ngo mugire uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Philippiens. Mbega Imana nziza. Abi Filipi 2:5 mugire wa mutima. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Imana rero yifuza ko tugira umutima nk'uyu wo muri Kristo Yesu. Turi kumwe. Nicyo gituma yagushitsemo ikintu cyambere yitwararika no gushobora kugukora kugira ushobora gushikira uyu mutima. Bwira mugenzi wawe ngushikira uyu mutima. Inkomezi ziwe cyangwa ubugombe bwiwe vona isengesho. Amen. Akira rero isengesho Imana rinezera kandi abakeneye ko abantu basengamo. Haleluya. Nukwimenya ngo mfise umutima w'umwana w'umuntu, mfise umutima w'igikoko, ntabwo mfise umutima nk'uwawe. Haleluya. Simfise umutima nk'uwawe, simeze nka wewe. Mwami jewe ngasi nkwiriye kandi simbereye. Ivona isengesho rya mbere nijye kumwereka umutima wawe. Bakuye ngo ubugombe bw'Imana niki? Ubugombe bw'Imana nuko abantu bagira umutima nk'uw'Imana. Imana
umwana w'umuntu yakira umutima nk'uw'Imana. Akira umutima nk'uw'Imana. Ni kubera isengesho kuva uno munsi. Mwami, umutima wanje ntumeze neza, umutima wanje nta rukundo ufise, umutima wanje nta mahoro afise, ntabwo ndi umugwaneza, kandi umutima wanje ntiworoshe na gato, uragumye nibuye, urimo ibibazo. Oh senteremante kesikaya, wuzuye inzigo, wuzuye uburyarya, wuzuye ububeshi. wuzuye ubwibone, nta nubwo njiye bugufi na gato. Ntabwo umutima wanje woroshe, nta na gato, nta na gato, nta na gato. Umutima wanje ntiworoshe, umutima wanje ntugize gute, ntiworoshe, urakomeye. Amanuka hasi agaca avuga ngo kandi umviriza, barawudekiriva neza muri Filipi. Ndashaka umuntu hano agira inyota, yakira inyota y'umutima umenetse, umutima woroshe, umutima w'ubugwaneza. Imana ibikeneye uyu mutima. Bwira mugenzi wawe, Imana igukeneye ko uyu mutima. Utaragiriye umutima nturamenya Imana, utaragiriye umutima nturagendana n'Imana, utaramenya uyu mutima nturaba umukristo. uwo naho umviza ngo naho yarasangiye ishusho y'Imana, yarasanganywe ishusho y'Imana. Naho ndabwira ngo naho waba uri umugabo, naho waba uri umugore, naho waba ukize, naho waba ukenye, naho waba warize, naho waba utize, naho waba ufite icyubahiro kingana gute. Haleluya. Naho gira mugenzi wawe, naho wowe ubaheza, naho wowe ufite imodoka nziza, naho wowe ubutunzi bingana gute, naho wowe ufite imyaka ingana gute, naho wowe ufite abana bakize gute, naho baba bari buraya gute, naho sinzi ikintu, naho wowe uri perezida, naho wowe uri umwami, naho wowe uri giki. Imana idufashe. Haleluya. Amen. Haleluya. Naho sinzi icuri, sinzi icyo wiga, sinzi ukuntu wikomeza, sinzi ibigukomeje, sinzi uko wiyumva, sinzi aho wowe uva, sinzi umuryango wawe, sinzi uko bimeze, ariko naho ibyo byose byo bihari, naho ibyo byose byo bihari, ukabuke, sinzi ibigirwamana ufise, sinzi ibyo uhereza agaciro, sinzi ibyo ushyira hejuru, sinzi ibyo wumva bikurutira Imana, sinzi ibyo wumva ari byo bikugize, sinzi ibigukomeza ibyo ari byo, ariko naho bimeze gutyo, Imana ishimwe cyane. Ukeneye Imana ugomba kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Ugomba guca bugufi ku wa kabiri, guca bugufi ku wa gatatu, guca bugufi ku wa kane, guca bugufi ku wa gatanu, guca bugufi iminsi yose, naho waba ukomeye gute. Yareka bati we yarakomeye, yari Imana, yarashizwe hejuru, yarisha, yarakiza. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyari kimunanira, yorema ibyo ashaka birekura, cyangwa akareka, cyangwa gukiza. We yari Imana ikomeye. Imana idufashe, Imana idufashe. Ariko ngo yambuye byose yishyira hasi, ngo aheba byose, ngo asiga icyubahiro cyiwe, asiga icyubahiro cyiwe, asiga ubukomera bwiwe. Haleluya. Asiga gukomera kwiwe, asiga intebe yiwe, asiga ubutegetsi yari afise. Yari kuvuga ati ingabo z'ijuru zimwe zikora mu buryo butaboneka, manuka hano hantu, rigata ibi bintu, rigata aba bantu, kuraho, nkeneye kuguma nganje. Ariko sibyo byageze, ibitugu yarabimanukanye hasi. Amen. Kuko yarafise umutima ugize gute, woroshe. Turaza ku mutima woroshe, tuje kuri ama character y'umutima woroshe n'umutima ugize gute, ubugwaneza. Kuko we yarafise ubugwaneza. Nkeneye gucungura bose, nkeneye kubapfira bose, nkeneye kubazokira bose.
ndifuza ko l'humanité yose ata muntu n'umwe satani yosubira gukorerako. Nico bituma yarekuye icubahiro ciwe cyose, umutima wiwe wose ubwibona bushira hasi. Imana idufashe. Ivyo bintu ntivyoroshe mwene data, ibi bintu byo kujanjaguza umutima, ibi bintu ariko bandanya gatoya nuko ndabivanga, ariko Imana ifashe kugira ngo uze kumva iki kintu. Naho yarasanganywe ishusho y'Imana, naho yarafite ishusho y'Imana, niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Ngo ndavyumireko bizomarira iki? Ahantu ca ndakuzana nko muri louange na adoration, murambona kenshi ingene tumera n'ingene twifata, ariko kubera ntariko ndatanga guhimbaza no gutazira, atari cyo niko ndatanga, reka tugende, reka tubandanye. Kuko cyubona ko mu buzima bwacu bwa misi yose hari ibintu tugira by'ibigirwamana, Montere bosikaya reboso para bosikara bakasata ya mande ungore mwami mwiza ungore riboso para bosikara rete kisika ya mande reboso para bosikara bakasata rekisete kisika ya mande sopra mara bosikara bakasi rekesete dekesika umore mwami mwiza umore. Isengesho rya kabiri ngo mwami ujanjagure umutima wanje, uworoshe n'inyama, ujanjagure hanyuma ngira uwo wifuza. Urakoze mpemu yera, ijambo ryawe ryambwiye ngo ubana n'abafise imitima imenetse, umutima wanje sinobasha kuwujanjagura, sinobasha kuwumenagura, sinobasha kuwucisha bugufi, ariko muri kino gitondo ndawuguhaye n'ikimazi, ujanjagure. Nubwo bitoroshe ariko nzobirinda, nubwo bitoroshe ariko nzovyemera, nubwo bitoroshe nzovyumvira, kuko nzoba nzi ko uri kurakora igikorwa cawe mu mutima wanje. Kuva uno munsi mpemu yera, ndakiriye kutanguye gukora igikorwa cawe cy'ukujanjagura umutima wanje, gushikaho uzoba umutima wishimira kandi ukunezereza nk'uwo Dawidi yari afise, mu izina rya Yesu, amen.